biraboneka ko muri iki gice ca mbere mvuga amezi ane ya mbere itozo ry'amafaranga aja mu kigega ntiriko rirafata umurongo nk'uko vyari biteganijwe. Hariho ihangiro turiko turashikanako mu kwezi kw'indwi, k'umunani, ukw'icenda, ukw'icumi n'ukw'icumi na rimwe. Biraboneka yuko ihangiro twihaye ritazoshikwako. Ivyo rero birateye umutima uhagaze leta, ariyo mpamvu rero twaciye dushika mu kigo BER kugira ngo tuvugane n'abarongoye abandi ingingo twofata kugira ngo dusubize ibikorwa ku murindi ubereye. Biraboneka yuko ku mafaranga yitezwe muri amezi ane ya mbere ayo tumaze kuronka turi munsi ku miliyari ashika 110 arenga. Numva yuko bice bituma ibikorwa vya leta bicumbagira ntitubirangure nkuko vyari biteganijwe. Tukabaha impanuro rero, insiguro ziriho zimwe zimwe nk'ivyo bavuze bijanye n'ibitoro n'amafaranga b'amakungu, ariko ivyo tubona ko bidakwiye kugira ngo dushobore kuja munsi kure gose y'umwimbu. Hariho rero inyifato abakozi b'ikigobe bateza gufata niyo bateza guheba, inyifato y'ukunyuruza amakori haba kuri douane haba no mu makori hagati mu gihugu. Ivyo twabaye impanuro ko bagomba kuvavanura navyo, hanyuma kandi ngo bagomba gukurikirana abatanga kori, kuko abatanga kori muri iyi minsi basa nabijajaye bimwe byo gutanga papuro nyemeza buguzi ariyo facture, ubu basa nabadebukiwe. Ivyo navyo bigaca bituma ya mafaranga twatoza ko bita TVA byakonyongera agaciro ugasanga nturironse. Bisaba rero yuko abakozi basubira kuva hasi kugira ngo bakurikirane abatanga kori, amafaranga yose yinjira mu kigega yose yinjireyo. Mu bituma badakora neza hariho aho bakorera n'ibikoresho, ari nayo mpamvu twaciye tuza kuraba n'inyubako leta yateguye kuzoshiramwe ibiro byose vya OBR. Murabona higeze naho nyene batubwiye ibibagoye, nivyo twashaka twirabire turabe inyubako igeze, turabe nyene twoyinyarutsa. Twashaka ko iyi nyubako nayo yubakwa binyarutse kugira ngo baze kuyikoreramo.